Uno musi tuza kwishura ikibazo dukunze kubazwa n'abantu benshi cyane cyane iyo tuvuze stock market hano mu Burundi iwacu. Ndaguze stock market, mbe bica bigenda gute? Ndaziguze uno musi, ejo bizoca bigenda gute? Canke nunguka gute? Ico nico kibazo abantu benshi ino mu Burundi iwacu bafise cyane cyane iyo turiko turavuga marché boursier. Ndagusaba rero kugumana nanje kuko ico nico kibazo tuza kwishura uno musi, kandi nkakwizeza neza yuko mu mpera zino video uza kuba uri imbere abantu barenga ibice 90 mu gutahura stock market ukuntu ikora. Uri mushasha rero nagomba ndagusaba yuko ugira subscribe, iganiro ni cyakuryohera kandi uzogisangiza n'abandi, ntibibagire kugira like nimba wagikunze. So rero guys, uno musi tugira turabire hamwe ukuntu umuntu ashobora kunguka muri stock market. C'est vrai, stock market canke marché boursier ni gisata kimaze imyaka myinshi, ariko ngaha mu Burundi iwacu ni gisata novuga yuko kikiri gishasha, abantu benshi ntibaragitahura. Nkundira rero ndakwinjiza no musi muri no video ndakwereke neza ido nido ingene ushobora kunguka amafaranga, ingene bigenda kugira wunguke ayo mahera biciye muri marché boursier. So rero guys, imbere ko tangura nagira ndagusaba yuko ndaguhe kano karorero gasanzwe kugira bikorohere gutahura. Fata nk'umudandazwa usanzwe yitwa Jean Pierre, afise ishop muri novuga mu bibanza bisanzwe bizwi hano mu Burundi wacu, afise iboutique adandaza amatelefone cyangwa nk'ayandi ma accessoires technologiques. Uno musi dufate yuko Jean Pierre araje kuri wewe uri kuraturaba uno musi akubwiye uti ndafise iboutique ariko nkeneye kwagura ibikorwa vyanje. Muri kwagura ibikorwa vyanje ndakeneye umutahe. Est-ce que wamfasha muri uko kwagura ibikorwa vyanje? Dufate akeneye nk'ibihumbi amajana 5, akeneye nk'amafaranga ngana no miliyoni 2 kugira ashobore kwagura ibikorwa vyiwe mu kugurura iyindi boutique mu kandi gace. Rero wewe ni wamuha aya mafaranga, izo miliyoni 5, 10 canke zirenga agusavye, uzobubaye umwe mu ba investisseur. No kuvuga ashobora kubwira uti zana amafaranga miliyoni 10 cyangwa guha 10% yama revenu canke yama shop yiwanje canke yama boutique canke yama magazine yiwanje. No kuvuga muri ico gihe rero ni wamuha izo miliyoni 10, uzobubaye umu investisseur ufise 10% yimwe yama shop yiwe. No kuvuga kandi buri mwaka uko umwaka uzozurahera azoza arakungukira 10% y'amafaranga y'inyungu azoba yaronse. Rero no musi ndazi ikibazo ufise ni cakindi nyene, ni gute wunguka muri stock market canke tuvuze marché boursier. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nubwitwa capital gains. Capital gains kugira ushobore kuyitahura, fata yuko ni uburyo ushobora kugirane kunguka amafaranga bivanye n'ikintu waguze uno musi, wakiguriye ku giciro kiri hasi hama ukakidandariza ku giciro kiri hejuru. Akarorero, uno musi ndazi uraza abantu batunze amatongo, ushobora no kuba nawe uyitunze, ushobora no kuba uri mu migambi yo kuyigura, ushobora kugura itongo uno musi amafaranga angana igiciro runaka. Ejo mu myaka 2 canke 3 ugasanga y'amafaranga yarigwijije incuro 2, 3, 4 canke zirenga. Muri ico gihe ushobora kuvuga uti reka ngurishe. Rero ico nico bita capital gains. No kuvuga ntaco wakoze, waguze ikibanza canke iyindi active, urarindire yuko iduga agaciro hama uragurishije. Rero no muri stock market niko bigenda. Ushobora kuvuga uti reka ngure stock ya entreprise. Ushobora kuvuga uti reka ngure stock y'ikigo kiriko kirakora mu bijanye n'ubwubatsi cyangwa kiriko kirakora mu bijanye n'ivyuma. Ngure imitahe. Muri ico kigo ni wakigura, ni wagura imitahe, kizoduga agaciro. Muri uko kuduga agaciro na ya mitahe yiwawe izoduga agaciro. Usange amafaranga waguze miliyoni 2 mu myaka 2 usanga zingana ni miliyoni 4. Dutange akarorero kaboneka. Ndabizi neza yuko benshi murazi ikigo cyitwa Apple. Apple ni ikigo gikora ama telefone, murakizi, ama iPhone, kirakora ama iPad, ama n'ayandi ma MacBook.
ni ukuvuga ico kigo muri 2020 action imwe y'ico kigo yagugwa 75 dollars canke 75 dollars bivanye naho uherereye. Mu mpera rero za 2021 ni ukuvuga inyuma y'imyaka ibiri yama faranga 75 dollars yari yamaze kwiyongera. Muri uko kwiyongera 75 dollars ntiyarakiri 75 yari yamaze kuba 675 dollars. Ni ukuvuga kuri action imwe yose woba waraguze muri 2020 mu mpera za 2021 cyangwa muri 2022 washobora kuyigurisha 175 dollars ukunguka 100 dollars. Ayo 100 dollars rero niyo y'inyungu uba waronse, niyo y'inyungu uba waronse kuri ya stock uba wagutse. Ubu naho fata yuko utaguze action imwe ya Apple, fata yuko waguze action 10 zitanu 20 canke zirenga. Mu gihe waguze action 10 waziguze 750 dollars, inyuma y'imyaka ibiri urumva yuko wari ufise inyungu ya 1000 dollars. Ni ukuvuga yari yahindutse 1750 dollars, waronse inyungu ya 1000 dollars. Rero muri stock market ntaco ukora, uragura ukarindira ko biguduga hanyuma ukagurisha nyimba ushaka cyangwa ukazurindira yuko bibandanya biduga. Kandi ni kubera iki rero stocks ziduga agaciro? Vyanka bikunda stocks ntiziduza, hari igituma ziduga. None ni giki gituma ayo ma stocks aduga? Arivyo tugira turabire hamwe. Iyo ikigo runaka entreprise iriko irakora ibikorwa abantu bakabikunda bakabigura ku bwinshi, birumvikana neza yuko iyo entreprise ibiriko iduga no mu gaciro, iduga no mu bikorwa iriko irahereza abantu. Byumvikana yuko abantu barakunda ivyo bikorwa. Muri uko kundi bikorwa rero haraza n'abandi investisseurs bavuga bati iyo entreprise iriko irakora neza byumvikana biriko iraronka inyungu. Nk'umu investisseur rero lambda ashobora kuvuga ati okay, kuri kirakora neza kandi iriko iraronka inyungu, nanje ndakeneye kuronka inyungu ziriko ziva muri yo. Nuko rero mu investisseur acavuga ati reka ngure ama action canke reka investisse muri ino entreprise. Uko rero investishije umuntu umwe hashobora no kuza uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'abandi bantu benshi. Uko rero batera bagwira niko ya entreprise nayo itera iduga agaciro, kuko c'est la loi de l'offre de la demande. Iyo ikintu bakirondera ari benshi kiraduga agaciro, iyo ikintu bakirondera ari bake kiramanuka agaciro. Ivyo twese turabizi. Ivyo rero niyo mvo nyamukuru ituma ama stocks aduga, kuko ntiyiduza. Amaze kuduga rero abantu nyene entreprise bararyoherwa, aba investisseurs bararyoherwa, nawe waguze ya stock uraryoherwa. Ariko muri stock market ntivyama vyera ngo de. Vyumvikana neza yuko vyanka bikunda hariho risk. Risk ntiyobura. Ikintu kitagira risk ahubwo mbamona yuko nakigirira n'amakenga. Ico kintu rero kiba giteye amakenga, ukwiye kucirinda. Rero no muri stock market harimo risk. Ntibisigura yuko bizokwama biduga, birashobora kumanuka kandi bizomanuka. Ahubwo ni kubaza iti bizomanuka ryari. So rero vyumvikana yuko ukwiye guprena en considération ayo mafacteur yose, kuvuga uti irevre ndashobora kunguka, ariko wumve neza yuko ushobora no guhomba. Ukinvestisha ukavuga uti aya mafaranga nyuma ndayinvestishije ninabona ejo canke hirya ejo bimanuke sinzohamuke, ahubwo nzoshira imbere icatumye n'investisa muri iyo entreprise. Rero nkuko vyama bigenda biraduga bikamanuka, bikaduga bikamanuka, inyungu uruhombo, ariko ukama ugerageza kumezura no kujera ama perte. Reka turabire rero uburyo bwa kabiri ushobora kungukamwo amafaranga muri marché boursier, nico bita ama dividende. Reka dufate akarorero ka Jean Pierre. Jean Pierre twari twabonye yuko afise ibutike idandaza ama accessoires technologiques, ama telefone, ama écouteurs n'ibindi, ashaka kwagura ibikorwa vyiwe. Jean Pierre yamaze kuvyagura, waramaze kuinvestishamwo, nukuvuga yuko uko inyungu azotera ronka
nuko azogenda guha nawe ayangana n'ibice wa investishe cyangwa n'ibice ufise muri iyo entreprise yiwe, muri iyo boutique yiwe. No kuvuga yuko nyimba Jean Pierre azoza araguha 10% ku mwaka, no kuvuga nico bita ama dividend. Ayo niyo ma dividend uzoza uraronka inyuma y'umwaka. So rero iyo nibwo buryo bwa kabiri bwo kwinjiza amafaranga muri stock market. Akarero gasanzwe, nibaza mwese murazi entreprise yitwa MTN. MTN ni entreprise ikomeye cyane ku isi, cyane cyane muri Afrika, mu gutanga service zijanye no guhanahana amakuru no gutumanako. Iyo entreprise no munsi iri kote muri bourse yo muri Afrique du Sud, muri Afrika y'Epfo. Uno munsi ugiye ukagura ama shares muri iyo MTN, birumvikana neza yuko inyuma y'umwaka bazoza barwama dividend. Ama dividend abavuye he? Nuko kuntu abantu bagenda bagura carte SIM za MTN, ama mega ya MTN, uko umuntu aguza ama mega, uko umuntu aguza ama unité, uko umuntu agenda yitaho ibikorwa byose bya MTN, niko na MTN izotera iduka agaciro, niko izotera inyungu, ironka inyungu, niko nawe inyuma y'umwaka uzoronka inyungu ziwawe. Aho karakarero ka mbere. Dufata akarorero ka kabiri. No munsi murazi ikindi kigo cyitwa canke entreprise yitwa reka turabe entreprise za hani wacu nka Bralud. Uno munsi byanka bikundira afise aba investisseur canke abantu bashize nk'imitahe yabo kugira ishobore kuruhaninga. Bien sûr harimo imitahe ya leta, akabaho n'indi mitahe y'aba particulier. Vyumvikana neza rero yuko iyo uri kura konsoma ibidandazwa bivuye muri iyo entreprise, no kuvuga entreprise igumirwaninga bijya binyobwa abantu bakonsoma, no kuvuga iraronka inyungu nayo ikaguma itera imbere, hama ikaronka ama dividend iza iraha aba investisseur. Ubwo bwari uburyo bwa kabiri. Now iyo rero umaze kuronka iyo nyungu, ushobora kwibaza uti ndayironse reka ndayafate ngende ndayakoresha ibyo nshaka. Ariko bamwe mu ba investisseurs bakomeye cyane ku isi ikintu baca bakora bamaze kuronka izo dividend, ntibashoka bazikonsoma, ahubwo bacafata izo dividend nyene bakagura ayandi ma shares cyangwa ayandi ma action muri ayo ma entreprise. Byumvikana neza yuko rero ni ya cycle cy'kumibandanya, ugasanga abantu barabaye abakire. Voilà. Mu gusozera rero nagira turabire hamwe ibintu bibiri twabonye no munsi. Ibyo bintu bibiri twabonye yuko uburyo ushobora kwinjizamwe amafaranga muri stock market ari bubiri. Soit muri capital gains cyangwa muri dividend. Ibyo bintu bibiri uhera no munsi nkeneye ubifate nka nkama. Stock market yarayishitse ngaha mu Burundi iwacu. Byanka bikunda abantu bazoteba bayimenye bayijukire. Ibyo bintu bibiri ndakubwiye bizogufasha mu gihe nawe uzoba ukeneye kuba umu investisseur muri ayo ma entreprise azoba kote muri yo marché boursier. Capital gains dusubiremwo nuko kuntu ushobora kugura ama stocks yaduga agaciro cyangwa entreprise yaduga agaciro, nawe imitahe yawe ikaduga agaciro. Cyo kimwe kujya uba waguze parcelle nyuma y'imyaka 2 ikaduga agaciro. Iyo ni capital gains. Dividend naho shogenda muri entreprise ukagura ama shares, hama entreprise ukwitera ironka inyungu, nawe ukazoza uraronka inyungu dividend inyuma y'umwaka. Yari no video rero twafitiye no munsi, nizere yuko mwayikunze. Muze gusiga ama commentaire menshi ku bibazo byose mufise cyangwa inyunganizi. Commentaire imwe yose turayisoma guys kandi tukayishura. Twongera rero tunabashimira ku rukundo mudahengeshanya kutwereka, ku ma like musiga nayo muza gusiga, kandi mubandanye musangiza ibiganiro n'abantu benshi kugira abantu benshi bashobore kubona buno bumenyi. Yari kuri We Talk Business, mwari kumwe na Dr. John. Nizera neza yuko tuzosubira ubutaha. Turabakunda cyane. Bye bye.